Umuvyeyi nararavye mugabura ibisigi ntarafa. Uyu mwaka nzutse mumva ndi expert wo gupfa. MKOMBOZI Lucifer n'urupfu rutinya gufa. Icyambere nambe kwanza izina MKOMBOZI ryoyo ryavuye ku mugenzi ko izina ryanje bintaze Imana Toma. Morning Burundi, Uburundi burake. Yes, bwakeye mumeze neza, mwiriwe neza aho muherereye hose bakunzi ba Morning Burundi TV, turabakiriye. Twakiriye kandi mu kiganiro uwundi mutumire adasanzwe, musanzwe mumuzi ariko arakora ibidasanzwe kandi musanzwe mumukunda aho muherereye hose, ndabizi yuko mwumviriza hip hop yiwe. So mu kumwakira tugire tuti ayeyo ni MKOMBOZI Lucifer. Ayeyo hasta. Karibu sana MKOMBOZI. Asante sana, ni bien. Yes, karibu na nyie. Aha turi muhira rero, turi muhira burya yatwakiriye muhiriwe ahantu hameze neza kandi yatwakiriye neza cyane gose. Abantu rero badukurikirana barakeneye kumenya amakuru menshi kuri MKOMBOZI. Umva yuko ico nico kintu gikomeye twohera. MKOMBOZI baramaze kumwumva ahantu henshi, mugabo uno munsi ni MKOMBOZI yitwa MKOMBOZI Lucifer n'irindi zina rishasha aheruka kuzana mu ndirimbo. Tube turagiyehojeje gatonya, ariko abantu batanguye kumenya MKOMBOZI bari bamuzi ku izina rya MKOMBOZI hasi la Victoria Siembe. Tuze rero ku muzo ingene nyene twavuye muri iryo zina kuba atari babizi. Iryo zina hasi la Victoria Siembe ryaje gute, ryagiye gute? Icyambere nambe kwanza izina MKOMBOZI ryoyo ryavuye ku mugenzi ko izina ryanje bintaze Imana Toma. Masankara nyine abagiye bari mpaye kuba ndi muto. So MKOMBOZI jyanye ko mugenzi yagiye yahure ndamuhanura kubera yari yafunze bamubeshye ko yateje umunyeshuri inda, kumbe n'umubosi yayitera cyasanga mahera afungwa mutipe. Sasa amaze gufungwa baadaye bacha bamenye ukuri bamurekura, ariko yari yamaze kuba n'impuzu yaragurishije abantu yafasha, niwe yarasigaye asaba futikesha kandi nawe gusanya ifire n'iri kadogo nyine tukiri mu nkambi. Barenda ndamuhanura kwe ndamubwira abamandira bafunze imyaka ingahe, ariko nibo bakomeye kusha no batafunzwe. So baadaye agenda guti sawa, ariko agenda nyine agifise shaka yifire tubona umengo ayasubiye inyuma arasuzuguritse. So agiye mu nzu mwijoro agira yahura gumayibuka za manuro gitondo arazara mu magara kuvunduza ndakwita yatangiye kunyita MKOMBOZI. Kuvunduza ndakwita MKOMBOZI baresha risa MKOMBOZI tuko MKOMBOZI bisigura umuntu ya kijiji. Ni mukoye. Munyu mushurashira ko hasi la Victoria Siembe nayo ni kubera narabuye narigize indirimbo yanje ya mbere zawadi ya mwaka arano mvuga yuko kama Che Guevara. Sasa kishansa jarambye utije bana urazi Che Guevara mutije ndamuzi cyane, ariko tunzi ko ari intwari. Tunakuma histoire yiwa cyamubwira ni jambo hasta la Victoria Siembe. Amaze kurimbwa iryo jambo ko ari jambo ryiza ndajya bien kandi tomoye. Achangira n'insiguro yaryo yuko ni gushika ku ntsinzi buri gihe. Achangira kuvunzoza na kwita hasta la Victoria Siembe. Nanjye cyaguteka nanjye kurikoresha kwa nanjye nayaraba urugendo naciye kuva mu nkambi gushika ku musitare y'Ubujumbura nanjye nari nashyize ku ntsinzi. Abantu benshi bakunze indirimbo zawe muri kiriya gihe nyene, so indirimbo nyinshi abantu baramumenya gose. Yego mugandi MKOMBOZI n'ubundi yasubiye arava mu Burundi aragenda hanze y'igihugu. Ushugaruka ugarukanye izina rya Lucifer. Byagenze gute kugira uhindura izina nyene, rya zina ryareksa amateka ushire kwirira? Sinahinduye ahubwo narongeje ko tu kubera nkatara Victoria Siembe nari yawe n'abafana kubera kumva ndayivuga cyane. Ariko MKOMBOZI yajyo nyene nogeze ko Lucifer. Sasa Lucifer igihe kimwe nayigize kuba ndi mu invitation zanje kenshi maze kujya hanze nakivuga uti mbega hajya impunzi ingenzi batandukanye he, cyasanga ingenzi n'impunzi batandukanye mu bwonko, ariko bose baba bafashe urugendo. Kandi n'ikindi nacyo uyu kubera yirutse nawe yabipanze n'ibyo kintu bitandukanye, ariko umuntu ntabibona
umuntu acha kubona uri kuri impunzi kubera kubona umwana cyangwa kumbe ni gihe mu ndibona ko ni impunzi ari naririmvye ko ndi ingenzi ahubwo reka nangure kubaho ingenzi kubera ubayeho nk'impunzi n'ukuntu ubona umengo ukwiye gufashwa ari akantu kubona ugaca kinjira gato ari akantu tu ubona umengo uragowe so ikintu nukuramwo kuva ubu ndobaho ingenzi sasa Lucifer siko ndamedita sana ngoma nimbira mana nafashe nafunga sana n'ubu namafunga ariko cyo nafunga kenshi ko nari mu bihe nyene mbashaka guti none mana Lucifer niki kumbe nsanga Lucifer bisigura umuhetsi w'umucyo sanje nivyo mana ko abantu bavuga Lucifer ko ari satani baracumura kubera ryari izina ryiwe kibana n'Imana ko yarafise umucyo amaze gucumura niyo yaciye aba satani stadiri acaba umupingaye satani sigura umupoza cyangwa umupoza w'umucyo ariko turacyamwita umuhetsi w'umucyo cyangwa ati none mana ko jiwe satani ko no muntu nawe mubona ku murango yoca yiruka kinyegeza ariko je nawe umuntu yombora mwijoro ntinyegeza mwana gwega izina ryawe data rikoreshwe nabi basi naho twese turi abanyakibi ariko urya mugabo ararenze niki okay kubera ko ntatawo ubona mukombozi ngo yiruke ngo yinyegeze cyangwa agiye yica gukeraneka na umuhetsi w'umucyo reka izina ari kwege kwanza ribe iwacu abana b'Imana naho dufite amafuti yacu ariko cyafuga ingurube cyo kumwe n'imene kandi bazwego tafite cyafuga imene ari kwingurube so nuko cyane mpamvu ushaka gukorera n'ibiganiro kubera mfite indirimbo nyinshi yani mfite indirimbo zenga amajana yani izo nakoze zonyeze yarenga 50 izikoze ziri ngaho kuva so mfite indirimbo nyinshi nshaka isinzo isige na 3000 chansons so gatisanga bimwe bivuga telefone ndabivuga bazobyumvira wanyu indirimbo zawe bisigura yuko uzibona nk'umucyo uhetse uzaniye abantu nchizere peut-être umuntu ashobora kuba atabibona uko bivanye n'uko peut-être ntahagaze mu rusengero urabona iyo nawe ni mindset umuntu abona yuko wambaye costume ushobora kuyiba kubera iki uko cyangwa kubona yuko kubera mu rusengero peut-être uri pasiteri wewe n'uvuga byo ariko tuyiconze gusa nuko indirimbo zanje sishobora kubwira ngo nuze kubitanuze cyangwa nuze ibanuze ngo cyangwa igiyo cyangwa ufata ku ngufu indirimbo zawe nyene ziba zirimo impanuro nyinshi nayo bari urukundo nyene Imana yifuza so ni mukombozi rero Lucifer asharashira ko nirindi zina mu ndirimbo nshasha rero kagusohora ukivuga ati jiwe ndi kirungo kirunga abantu twatangaye kurimenya cyane tubyumva turi rivugwa cyane kuri wa kirungo wo mu kirundo ubwo naho nyene mukombozi nawaje ati je nanje ndi kirungo umuziki wacu sasa ni sijewe haja ide yavuye ku muntu uze kumufana nawe n'umufana ambwira abana mbiti mukombozi nibona wewe muri rap ngaha wewe mwana ndi kirungo kubera iki nzi kubera waraje ngaha uvuye mu Burundi irive abarapere barakora amakolabo ariko kolabo wewe waje mukorana bifesi yaci na indi rap irasubira na rekoro kimwe ku kindi gushika ubu bari mu makolabo ya mbere afise views na nyinshi yaje vuga ati kuva aho twarindiriye indi rap yoza gukuraho kimwe ku kindi turabura ni wewe wakiuza gukuraho nafata imisaraba ufata imisaraba uratana views kimwe ku kindi nibaza imyaka 2 so ni yagiye kwikuraho turabona kuri kirungo na rap faruka kera rap umwe wese akaba ariyo nkuru mu Burundi muziki wa rap akaba ariyo ndirimbo abarundi bose bashaka kumva so uri kirungo man kumbe kweli cyangwa sasa kangora indirimbo ndababaza abafana niki uri kirungo yavuye umuziki wacu so uko yavuye muri bo cyandabisubiza muri bo
abafana ba Morning batubwire muri commentaire Kombozi nyene ni kirungo nyene vyakweye muri iyo ndirimbo hari amajambo menshi y'ubwenge wavuzemo jena nzikora kumbo numengo ni ikibire sana oya ni hip hop ariko abantu benshi bagumye bandika amajambo wavuzemo umuvyeyi ngo yaravyaye ngo mucango ngo mubangana ngo ngo mugabangana ibisigi ngo none narirotse ngo kandi ndi mu expert ngo urupfu ngo n'urupfu ruratinya gupfa ndiko ndasoma amajambo amwe nagiye ndandika muri iyo ndirimbo ngo ntiwomenya rap yacu utazi izina Mukombozi ngo ni nko kuba umukirisu utazi Yesu wacu umukozi ati rap yanje iraryoshe nka cya kindi cyo mu buyenzi kwa wabundi numva nyene umengo hariho ukunyene wagiye uragereranya hip hop yawe yigereranya n'ibintu bidasanzwe hari n'ahantu ugera rero ati rap yanje ati iravyibushe nk'ikarese y'ubucuti ayo majambo wanditse muri iyo ndirimbo izi inspiration n'abafana nyene bagenda bakugereranya n'ibyo tunyene umufana ashaka kubwira akakubwirana wewe urabona we rap yawe isa n'abandi we rap yawe irarenze ngaha kwanza Burundi wewe wishe mu Cyongereza cyangwa mu Kiswahili n'abazungu urona stadili iragutse sana sasa bariko nyereka ariko yagutse ariko giye mu kwandika sasa rijambo imana nyene imwa mu stariye nka urumengo ubwaguke kuko ndabuhe example ikazu koso jambo ryose irafise sinzi irafise icyo isigura ariko peut-être inzira yagiyemo ni bitandukanye n'abandi ariko mba ndiko ndavuga ukibuhe ubwaguke tu hari abantu nyine bavuze ati gute tumuntu yageranije ati hip hop yiwe ni karisa ya bucuti ni kubera hari y'uwundi abayonze cyangwa yuko ari manyanije bizabane nazo ngo zironze ngo kaneri ngo mwahuriye muri boîte twahuye nayo twahuye mu ijoro riraho ubwo sineri wabo ndisanzwe turutse wahenda ya neri ndafise umuntu n'umukuze wanje yitwa Neri yego kwiri atari Neri naje nasi nibaza ko ari we aya Neri nati twamaze guhura ngo rimwe tuneze kandi yakunda n'umuziki n'umusista kandi ndakunda ndashaka sister karagerageza nagashapu arazi kuyibako arudukoko nyene usanga ari gato kagufi ariko ebana intare zose zitinya kadakogwako n'intare ni byiza sana hanyuma muri iyi ndirimbo ni indirimbo ifise amasanamu meza biboneka yuko amasanamu wayafatiye ahantu hatandukanye kandi ucugerageza gushiramo ibintu bijanye n'ingoma ibintu bijanye n'akaranga ku Burundi inspiration yo kugira ngo ukore uri kurakora hip hop kandi hip hop uri kurivuga ugaca ukoresha amasanamu wambaye ibintu by'imico n'ikirundi washatse kugaragaza iki washatse kuvuga iyi message abantu bakire message icya mbere nashatse kwerekana yuko ari ubwami no mu muziki ari ubwami bwaho ariko kubera ari umuziki w'Uburundi tuza kugira ubwami bujyanye n'Uburundi nishobora kuba uri umwami w'umuziki w'Uburundi ugakora indirimbo yerekana ubwami bwawe wambaye bya muswati sounding neza kandi twetereza gufata bijya iby'iwacu mu Burundi isi bibone kandi n'abana bakiri bato babone ko atari ibyo batama ko atari ibintu by'abakera peut-être n'abajya abantu bije cyane cyangwa bari muri politike cyangwa bari mu masengero bajya abantu nyene tumye nuko abajene babone ko ari iby'iwacu ko umuntu ashobora gukubita rap ko rya history kwanza yitwa drill style nyene new school yuwa igezeho y'abajene cyane ariko sasa nkavuga uteka ngerageze iyo style nyene ndayishiremo kwazi ngoma kwanga ziwacu
ndabereke yuko abajene yuko nibyo wacu twobishyiramo kandi bikajyana babone yuko babone bari bya bindi nyene ariko mu Burundi so uko muri ico gihe maze gushiramo ingoma ziwacu n'ingoma itezo kuboneka kugira ngo naba muzungu tumutangaza futi kumbe shoko ikintu kumwe ngo ni gishasha hari akantu kari mu kararyoshe so nashatse kwa nerekana isi nerekana n'umurundi yuko ishobora kuba imico yacu isho kujyana n'ibihe byacu kandi bikaba neza tasho duhinduyemo yes ko turavugana twiganira ukungene abafana wabonye bakira satisfait n'ingene bakiriye ibiteramo byawe je ndashima Imana sana ukuntu babyakiriye babyakiriye neza sana ahubwo sindi satisfait gusa nyango ndi satisfait kuko ari inyongera yarenze kubera nanje je nyene sinarinzi ko ari uko ko narinzi ko peut-être ari bimwe baza kuza peut-être abantu nyene bakera bamwe bari MKOMBOZI kera ariko kwera abajene abana kuvuti wao so ndashima abaririmbyi benshi bakunda gutinya kuduga ruguru gogo duze ruguru bugeze ku ndunduro y'imitima y'Uburundi gushika hariya ni gushima Imana kweli sana. Ni iyihe ntara wabonye abantu bakunda indirimbo zawe birenze nawe uravuga ati ndatangaye gose? Ngo Cankuzo Ruyigiye naratangaye sana Cankuzo Ruyigiye hamwe nyene yari indirimbo naririmba kwitira gutu bakarimba bonyene Cankuzo Ruyigisa ariko na Rumonge namakamba bagiye ko history ariko peut-être Cankuzo Ruyigiye kubera yari surprise nanjye sinanyiteze ariko hano hose ko nagiye nagitega wanatwara indirimbo baririmba sana kandi nakoreye ku ngoma kandi igihe cy'amakonsere menshi hariho n'amamaci ariko tuyimana yarafashije kweri abantu baraza ku bwinshi so indirimbo afata imisaraba indirimbo yasohotse mu gihe hari base y'abaraperi bose bariko barasohora iyo minsi abaraperi mwari mwahanye challenge yuko umuntu wese ari gusohora hanyuma muduze hip hop ucura sohora indirimbo ufata imisaraba abantu barayikunda cyane urugezo rwaho wasanga no kuri YouTube ibitamenyere usanga views kuri hip hop badakunze kuyaronka ariko weho ukayaronka nirihe banga riri muri iyo ndirimbo kugira ngo bayikunde kurusha indirimbo zose barumaze gusohora? Je nibaza ko ni gihe kuko indirimbo ikonzera byinshi apare ya titre ivyo umuntu ariko aravuga ariko kwanza titre yonyene ari ikintu nyene kiza nk'Imana yakurungikiye kumva fata imisaraba none fata imisaraba umwe wese kuko urabona slogan no muri quartier waza bumva reka fata imisaraba senga umukobwa nkunde urabona so yani yaciba slogan yo muri street niyo hip hop icyo bona ni cyambere c'est-à-dire titre icya kabiri ivyo umuntu yavuze byari ku nyota y'abantu bashaka bose barasengera igihugu inzoga ziboneke igitoro kiboneke n'ibindi so muri icyo gihe peut-être cyari igihe cy'uko umurundi wose yashaka gusenga nanjye cyane abaha inzira yo gusengera igihugu yoroshye kubera muziki ajya biroroshye hari abantu badasenga ariko ukishigisengesha mu muziki yumviriza ikiro cy'ubu akarusha n'umushyira yasenga gatanu kabuti wa muntu yasenze ikiro cy'ubu ku munsi kumbe ko yagiye mu muziki cyo gutisaza reka nyene senge ku bwinshi nabaye nindi yasonge nibaza yuko ari uko peut-être ari n'abanebwe bo gusenga yakifashizamo isengesho basenze mubona ririko ririshyurwa isengesho riko ririshyurwa kube icyamera mbere ona inzoga zo zirafuma ziko biraza ninuze ko yanavuze ko ituru yanje zoheza tu byose byabonetse ituru yo gusengera igihugu kweri je no yiheza je byose byabonetse naho hasigaye indwi imwe kandi n'uyu munsi kandi si heza nabonye nanjye nabuze sasa ariko tu ndizeye mu ndwi zatu igiye kuboneka kuva lotrua konzoeza lotrua tu yanje iheze tuje ndizeye bazosubira gufata imisaraba ubu sasa n'ugushitira tuya muri monde yo gushima ariko naho nyene bica bisaba ko natwe dukoresha n'ubwenge
kubera gufata umusaraba ni antenne spirituelle hako nibisigura ko ari ikora oya irakonekta na spiritualite ariko spiritualite kubera spiritualite irungika inyishu z'ubuzima z'igihugu ziki ariko sabica bisaba ko natwe umubiri nawo amaboko akoreza nyishu ishikeko amaguru akoreza nyishu umunwa wacu ukoreza nyishu sasa dusenga ho nyene nibikwiye ariko gusenga bikwereka ko bishoboka sasa ko bikwereka ko bishoboka kwizera bikwereka ko bishoboka abasigaye sasa ko bishobokera wewe sasa muri ico gihe n'abarundi kweri natwe nyene dukore ariko nituvoma amazi tuvomera munuze mu gitunga kiva oya dukoresha akayungiriro ntitugende turima dutera imbere n'igihugu undi nawe akashaka yibe sadizo tuko sadi twese duhinduka imitima ibindi nabyo ni sawa tugenda aziko bigiye kuba sawa bigiye kuba sawa ngiye sana ni MKOMBOZI kandi indirimbo yawe yarakunzwe na benshi iranaboneka kuri YouTube mugabo ugiye ugasoma commentaire n'indirimbo abantu bari partage bari divise hari abantu bamwe bavuga ati MKOMBOZI uri kuvuga ibintu bigenda nabi aho kuvuga ibintu bigenda neza hari abantu benshi babifashe uko nubwo hariho n'abandi bavuze ati atuvugiye ibintu arato ashati by'ukuri ibi bintu ariko araririmba n'ukuri wakira gute reaction z'abantu bari kubavuga yuko birimba ibintu negative jewe sasa abarundi genda bazi je nimba abantu jewe nzi societe nzi ni Burundi abarundi ndabazi sana kandi ama emotioni menshi c'est-à-dire ni jambo ni nk'ijambo kenshi yamayanga n'uwarivuze tu sasa n'abantu nzi neza sadi batantera ubwoba kiyeswamba mvuze je nkurikiza amaranga mutima y'abarundi no fata cyo nterereye Burundi kubera mwe wese ijambo aritahura ivanye naho hagaze sasa ono Burundi twego turasengera abarongozi nyine cyubaye umukuru w'igihugu cyacu cyiza nawe nyine ariko asengera igihugu mwabona abantu bo mu masengero bariko basengera igihugu nanje vuga uti natwe nyene dufatwa yuko ari abantu ba street aba ghetto pastors nyene abantu nyene biboneka yuko no mu rusengero ari gihe batajyayo ariko tukaba tuzi yuko petete turi kumwe n'urusengero ariko turi kumwe n'Imana sasa tukavuga uti bajya nabo bakunda kwihebura kubera isi irabereka yuko bo watagira bazobona iki reka nabonye ndabaha inzira yo gusenga bari naho bari no mwibarabara bitekakishe muziki nkangwe n'abajene nabonye basengera igihugu kuko ndazi yuko Imana yumviriza abana cyane kurusha abantu bakuze sasa nkaba nzi yuko abajene twebwe abana bo bajene tuvuze ngo dusenge kubera ko n'abatama nabonye basenga twebwe ducika inkwisengesho ryabo nsanze cyarishika n'ingoga sasa nibaza yuko bijya sinkunda kubiraba cyane kubera n'usenga naho bariko abarongozi bariko basengera igihugu n'abapasiteri basengera igihugu uriko urasenga uriko urasaba Imana ntusaba inyishu bisigura yuko ari ikibazo uriko urayibwira none sha ubashaka ndayibwira Imana ikibazo cyane basi bo bampanure ikibazo babona yuko uyu munsi bari kubwira uti nsaba ibibazo bitatu Uburundi bukeneye ubunyene igitoro wewe ugisimba none bo bashaka nsengera iki none je nibaze ko Abarundi bakurikiye usanga n'Imana wivuyemo ubwiye mu nzira y'isezerano sasa jewe sinkunda ndabazi bari emotionnel sana so isi yarabariye kubera n'abantu ashobora no gukwanga ko ari kuvuga ari byiza ariko bivanye peut-être n'ukuntu usa ashobora kucyahindura ari wavuze ngo Abarundi ngo bafise trauma bafise trauma ngo kubera ibibazo baciyemo iki gihe cyose bumvise umuntu avuze ikibazo cyabumva nyene umengo abasubije muri bya bibazo bari bari c'est-à-dire niyo mpamvu kugira ngo abana b'u Burundi tube bien tukwiye kubaho nk'imyaka 30 atakibazo gihaba yanatawahunze atawagiye kanta tuvyara kwanza abana batigeze babura zijyanuze base hari ibintu maze kubibura ubura uko buzima n'akanyegeri
par exemple ubuze twara guhunga kwacu abahungiye hanze n'abahungiye mu gihugu twese twarabura utujyama twarabura n'icyo turya kandi umaze kubura icyo kurya ukabura n'icyo kunywa ukabura naho uryama tadiri wewe uri muri mwe y'ubuzima ko nakanyageri karakurusha ubuzima kubera akanyageri karajya kakaryama kakanywa sasa wewe deje uri muri mwe y'ubuzima mwe n'ibikoko bikurusha ubuzima sasa umaze gushika hiyo hari urakanguka umeze nk'uwariwe n'inzoka n'ubonye n'umuserebanye ushobora no kwiruka kubera yaragukanze so nibaza yuko Imana idufashe kandi azi yuko ibirimo ako kantu kacagakrea ubwoba ngo ubwoba nawe ukavamo ubuhemu sasa niyo mpamvu abarundi uzosanga imigwi yose irafise indura uzorabe ibe mu masengero ibe no mu migambwe bibaza yuko iri kumwe nawe nyene ifise utubazo twabo peretere bo baragerageza bakavuga ati iso Imana idufashe kwera. Hari n'abavuga yuko ngo ari kubera abarundi bo muri kino gihe ntibakunda indirimbo ziri mu message, ntibakunda yuko uririmba ubutumwa, bakunda uvuze umuziki nyene batambe hanyuma ntubabwira ibibazo. Arigiye nawe nyene usanga bafise na raison bagavuga uti twebwe twabavyumvise ko nanyishu twe twishikiye tubo twabyumviye ahubwo sasa twigeye ko bitariho iki. So sometimes umuntu ashobora kuvuga uti ntacyo tambwira nibereho, so acyanke bakavuga bacyanka abandi nabo bakavuga uti ko baririmbyi ibibazo ko atabushimwe twabonye babahaye kusanga turiko ducreate n'abana bavuga uti twiririmba ubuzima, indirimbo z'ubuzima aho yandiko ziririmba kubera n'abaziririmbye nabo bavuye sivyo, usanga petete no kwinjiza babihombeyemo so usanga turiko ducreate abana badashobora kuvuga wari ikiba, kandi hajya iyo umuntu akubwiye hari ikibazo kanaka atantumbera afise yo kuba umurongozi avuga uti basi ngo uzi umupoliticiye ni wakubwiye uti ibi akabivuga nk'upinga nka polisi yo Burundi je baraneza sana abeze Burundi bobo bameze bamaze ko umuopoza bo bafata yuko ari kuba umwanzi, c'est-à-dire bo kuntu opozanya mu by'ubiro usanga nora nk'ubu ari n'umuntu ashobora gupinga ari ikintu nk'uko urabona nk'ubu ari umaze kuba umupoza umuntu akabona yuko uri umwanzi mukangana ngo nk'ubu ari nk'umuntu usanga nk'igihe yerekeye kuri igihugu yagiye nuze yeke ubundi ni Eden ari umuntu kubera gusafata yuko ujya ari umupoza wiwe cyo yaye Eden yiki none shawa shaka vuye ko ari geonomi kwe none yabivugira basi mu rusengero akaba ari pastor avuze Burundi ni Eden twaye kuvuga ame ariko kubera gusubivuze ari ubu nyikwishikiye sasa niyo mpamvu ndatahura sana so ibyo byose n'ibindi nibaza yuko ari ubwoba ubwo uracyashekinga turaba stable hari abantu nyene batakira neza igihe uri kuravuga ikibazo ariko kandi bagakunda umuziki utari mu message, ariko mwe murabaririmbyi mukunda kuririmba umuziki uri mu message. Mubona umuziki ufise uruhara uruhe kugira ngo umuziki ufashe abantu gutera imbere cyangwa guhindura ivyiyumviro? Ufise uruhara runini cyane, nibaza ko ari indi nzira nimwe mu gihugu dufise ishobora guhindura societe byoroshe atari umuziki. Sinzi kubera nayo maseminere si bose baba bashobora n'ugiye kumviriza ashobora kuca atahamwira ngo yasubizemo ariko muziki gumana ko umuntu ashobora kumviza ibintu agatwara kamwe ariko yumvise agatwara kandi usanga twaye byinshi, ariko sasa yagiye amaseminere ntibisubirwamo kandi kubera ata melody yo muryohera niki sati twebwe tumeze nka wa muganga adashika kimiti nshinge agerageza gukuya kuyanga kageke kimiti nshinge saje kinjira buke so je ni kinjira stadiri dufise uruhara rukomeye cyane kugira ngo abarundi bashobore kuronka ubutumwa no guhinduka cyane kweri, ariko kenshi biba bikeneye ko nabo baririmbyi bagira valeur ikomeye
kubera udafise valere hari igihe n'ijambo ryawe umuntu atarifata uzoraba utumwera nyumba kumwe bashobora n'ibyo uvuga byose kuti sasa numa watumwe n'umukuru w'igihugu arashitse sukungu ibyo bavuga bitari byiza ariko tunyene hari urwego so hari amavuta petetre utari bwasigwe bahabwa agaciro gute bagahabwa nabi c'est-à-dire je nibaza yuko bwa mbere agaciro kenshi ku munyagihugu agahabwa na leta mbere ni leta par exemple nk'ubu urabona hari ibintu bya malaria biriho hari ibyo kwigisha abantu bya sida hari ibyo kwigisha abantu gukunda kuriha ikori turagerageza nubwo nimba utanga ari nimba tugerageza kwerekana abantu batange muri oberi ikori sasa yo tugashitura abanyagihugu tuvuga uti hariho rusansuma hari amatora agiraze umunyagihugu ukuntu ukwiye kwifata ubona nk'izo zose n'amasije umuntu ashobora gukora kandi afise inguvu ariko mu gihe udafashe ku mugongo kubera nabajya bagenda gutangaza babwira abantu mu mazu naho nyine bararihwa na make ariko tuba dukeneye dukeneye gusivura ibivuguti bana mwebwe muterere Burundi muterere iki gihe MKOMBOZI gihe mfise ibyumviro imistari ndayifise n'indimo ndayifise none twebwe natwe namwe sasa nk'ababyeyi studio video nikore je nacyo nusaba ntanga icyo mfise ariko ugasanga ngiye gushyiramo budget par exemple ngishyiremo budget indimbo par exemple yo kusansibiliza abarundi baje mu matora iki ariko tusanga indirimbo ndayikoze n'indimbo nazo yimba muri concert uravyumva kandi na istamumva yuko n'indirimbo ikwiye gukora sindimbo izonyinjiriza indimbo ni nk'ibutumwa tunaho ishyira muri konte yabo nta kibazo mba naye icyo cyumviro kandi sanga nshobora gusohora video ubuzirazimvye ushobora gufata 5 million 10 million 3 million ugiye kuyishyira ahantu kandi nawe nyene ataje ufise so usanga bigoye ugasanga ugiye kuriha studio ya 500,000 ugasanga ya studio nganiza 1 million usanga nta dufise so dufise byinshi bitera ariko tukavuga uti none peut-être n'igihe ariko kubera umujama aho kubwiki kugira ngo umuziki mu by'ukuri uterere mu iterambere na cyane muri yambona kazoza igihugu cihaye 2040 2060 igihugu kibe giteye imbere ubona umuziki wokoreshwa gute neza kugira ngo ugeze abantu guhindura ivyiyumviro bajane n'imbona kazoza je nibaza yuko icyambere na mbere nuko aho bahariho the connection nziza hagati ya leta y'abaririmbyi nziza naririmvye nziza tukaba dufite na sale yacu ubona nk'ubu twebwe ari ibivuga byinshi by'umupira ariko sale y'umuziki neza na neza bado na so ibyo byose agiye tugenda kuririmbira mu banyagihugu bifitiye tubare ariko twifitiye ahantu hacu nyine hacyahubaho kubera mu kabare abantu bogwaniramo ukajya kabare bakavuga nabi cyangwa ari igihe usanga hari indaya hajya ugasanga kajya kabare bakazi nabi ariko ahantu hari special kubera uko babashahubaho kandi so icyo ikindi nacyo nibaza yuko gikenewe nuko hariho nk'ingendo nyine cyubahira akunda gufata zo kujya hanze gufata umuririmbyi akamutwarayo mu gihe bariko ncyubahira ariko avugana na ncyubahira w'icyo kindi gihugu igiterambere ry'igihugu naho tuba turavugana n'ibya societe ukuntu umuziki ushobora gutera imbere ukuntu abaririmbyi ushobora kuba hariho connection z'igihugu kindi n'amadolari agatangura kuboneka kuko uyu munsi ugiyeyo mugakora collabo ejo azogutumira kandi bazoguha amaheruzo ya zanino so ari ibintu nk'ibyo bica bitanga guhagacira n'umunyagihugu atanga kubona abantu reka abantu amavuta n'urugendo reka uvuze n'ijambo ukiba nka wa muntu yatubwira nyuma kumi icyo ni agaciro sana n'ubu twagerageza sana ariko bigiye kuza kubera nabonye hariho inyubakwa nabonye plan yajya kuri FFB hari ibinuze yacu yariko biraza merci sana
mujama wacu president Izina biko biraza ibyo nabyo ndio gushimira ya ariko kandi turakeneye akandi kantu ukora nk'ubu turi hafi cyane n'abanyagihugu uravye muri nje mu Burundi n'umunyagihugu bari hafi sana kubera bose n'abapangayi nani sanga dupanze mu nzu zabo bakaza kutugora nabwo iti kwanze uyu munsi kwa nashaka nduze so usanga ugifise amahangayiko ya base ya base so ariyo valeur umuntu ataguha ariko kandi hariho na soga umukuru w'igihugu akunda kuvuga ati turi kumwe twese birashoboka muri hamwe abaririmbye sike muri amikare de musiciens ho ubumwe muri hamwe bose simwe mukuye kwigira hamwe hanyuma mugapropoza mukagira ibyo musaba hanyuma leta mukayereka ibyo mushaka ibafashemo ikabafasha bimeze gute ariho ibyo dukwiye kwiganira tukandika tukagira ariko arukora ko ndadukoreye kwanze biboneka imwenye nuvuguti kwanze ibi kwanza sibyo gutangura kwanza kwandika mu ikedi sibyo tangwa ari biboneka biboneka kwanza tubikure kwanza mu nzira tumaze kubikura mu nzira muziki nitwoshika ngo dusabe droit d'auteur muziki ikeneye byinshi ariko kandi reka tutunge kwa agaciro hariho ikindi nacyo cyo bagikenewe peut-être ni ya droit de sponsoring kandi mengo abatasumira mengo isinye muri presidence mwenyewe bayisinyira umuhisi yayisinye nimba ntabyibagiye turabe ariko tu icyo ndiko ndabona hariyo ya droit de sponsoring ya droit nkabona amashira hamwe ni menshi amabanki amaki kandi abafise budget z'amahera ya promo ku kwezi ku mwaka bafise budget yabo muri ico gihe ari ukuntu leta ya mayo budget ifo ko muterera muri jeunesse sport kubera abajene nk'amayinite abajene nibo bayagura cyane nibo bakiriya tuza kuba mfise ambassadeur nta muririmbyi abo muki ariko umusitani umwana mu Burundi tuza kuba mfise ambassadeur umwe tuvuga uti uyu nk'igihugu turazi niwe yamamaza iby'iwanyu ngaha uyu c'est-à-dire mwebwe icyo muterera muri jeunesse sport na kitire icyo kwanza kikaba kwanza amavalene abaninje kwanza kwa ambassadeur wiki ko kuba ambassadeur hari ibintu bimwe kwanza ariko nawe uca wifata utangwa kuba uri responsable ufite shingano ngize amafuti nk'ifotoza ndi gusa nca nonona ya kampuni kandi ni makampuni zo banononye sasa eba ya kampuni zo mfunga nizo giriki sadisha tonga ko bana discipline iyo discipline yo nyene yotuma duhindura ibintu n'utuntu gusa nk'utwo nibaza yuko dukenewe tu so kandi ikindi nubwo mwakoze ibiteramo byinshi hagati mu gihugu ni MKOMBOZI tutariko tubona mu biteramo byinshi biriko bikorwa hano mu gihugu ikibazo kiri ikibazo jewe cyenyene gahunda zanje uko jewe muri gahunda yanje Bujumbura navuze ati nzokora concert itomoye cyane ndafite plan kwa naruguru baramamagara nyinjite nkabankira kubera ikinari ifite plan yanje abuti sinshobora kugenda kuririmba kubera nga concert za urabona ariko usanga tunahomba kubera usanga ni hagufi Bujumbura ni ngufi cyane na umunsi urimbye mu Kamenge ejo kayirimba muri town abasigaye mu Kanyosha nibaza sasa ari gihe aba promoter ari gihe usanga bashaka yuko ngo ukuri ngaho ugasanga kubwa amahera niki usanga ko wiruka ariko amaherezo ugasanga hari imyaka mike cyane yo kuba uririmba ibiriho hari ukuntu utibika kuko muri nje ukwiye kuba ufise n'igiti cy'amakonseri uzokora ku mwaka kuko ugiye mu Burundi uzokora iki hasa muri icyo gihe Bujumbura bado kweli hari too special uzoyibona kandi mengishira no kuba mu kwa mbere ariko ngo ni 12 ndiko nabandi ariko somehow special MKOMBOZI kandi twabonye ari umuntu yegereye cyane abakomedi imbere twari twibaza ati winjiye muri comedy seze tubonye ugiye muri twengana mutima ariko kandi twabonye n'ibitera muri korakora hagati mu gihugu hari aho wagenda muri kumwe n'ubu bubanza na Kayanza zuba turi kumwe so
je ndi hafi gusa je nakubwiye je nimereye nka wifi dafise mode pass je ndi connected wese ariko tunyene hari abantu usanga muza cyane spirit ivyumviro iki ya so wana mutima turi hafi Imana gusa ari ibintu yamikora siko ngo abandi tuba twankana ariko gusa ari umuntu muba yo mwicaranye siko tubonana cyane ariko iyo tubonanye ni babantu wese yumva ko iri nyota yiwe wawo so uko kandi Imana ituhuza muri byinshi twagiriye mare ahubwo twese dufise abagore b'abagenzi ikindi nacyo twese twaronse abana ku munsi umwe kana kanje kagakobwa n'agakobwa kiwe abantu umunsi umwe itariki imwe n'isaha imwe so urabona so yari ibintu byinshi bize birerekana ko kameme Imana iri hagati yacu nawe nyine n'iki ingo bana mayikaze mutima nabo bandi ku musego ndagerageza nandare efuma ntwago na ambulance so nawe nyine kwenda mu mayikaze kabisa ya nazo kwanza niwe mu artiste umustare amaze no kuza kunembera ngagutemberana mu ngo cyane nazo ariko we na Bifes niwe bantu ya turi sometimes numva yuko ari sawa hanyuma Mukombozi ibi biganiro turiko tubikora kugira ngo abantu bamenye Mukombozi cyane ariko kandi hari abantu benshi aho wagiye yuca baba bifuza kuba Mukombozi batangura umuziki bavuga ati je nanye ndifuza gutera intambwe nce mu nzira ya Mukombozi niye manuro waha umuntu no munsi ari kashaka kuza mu muziki kugira ngo akore nka Mukombozi akunda umuziki kujika n'icyayi cyose umuziki uri très jaloux umuziki urafise ishari kuyo ubona umva ngo abagore ngo bafise jalousie umuziki wo ni hatari umuziki ukunze ikindi kintu kurushaho urashaka kukwanga niyo mpamvu nurabona abaririmbyi usanga anaririmba neza cyane ariko ugasanga ntamenyekana nari usanga ari umugambi nyine w'Imana ariko sometimes usanga ari wenyine yabyikoreye peut-être yarigeze kuba afite 50,000 peut-être yarigeze kuba afite 100,000 yo kujya muri studio ariko nko kujya muri studio yari yamaze kuyipangira cyabona akademo abonye akademo acyaka kurikira yamera barayajya umuziki ngaho nubona ngaho umuziki uragira ishari sana sana utangiye kwikompara n'ikintu cyo cyose uragira ishari sana sarige sawa guheba kavuti ko namaze gushikako sawa nagushitseko ariko ndaguhevye sarige no kuririmba kandi abantu bakumva kuririmba neza ariko ntiyagire nanyuko nayumvize kabiri sasa muziki urafise ishari akunde muziki sana urakunda kuba slave wao yani mwanya wose uririmbe mwanya wose ufise basi ugiye kwishuri na uri kwishuri akajambo karaje urakanditse gato sometimes wabonye yuko kwishuri kudura kwawe ko tuma bakurungika kujya kwiga ahantu kurudakunda atazobona studio bacha wiga cyane kubw'umuziki ubone gusukingira ubuti bana bacha wiga cyane kugira ngo babone kubitora n'umuziki utwara so mushifisi shari kunda gusoma umuziki ibindi byose bizokwizana nazo kugira ngo uzofonduka nashure rihari nizihari zigisha na gusa ajya ama instruction yuko amahime amadoleki ariko bijya n'ibintu kwanza biba biri muri wewe utarabikangura muri wewe ino nawo byumva biba biri muri wewe ari umuntu atazi dore mi vazazina ariko arafunda indirimbo abikurikiza atabizi so icyo ni ikintu gikuru cyane ibindi byose umuziki uzomubwira kunda tu umuziki uzo kurongora wenye uzo kwereka uzo gutwara mumaze kubera itara abantu benshi bivanye n'indirimbo mwaririmbye bivanye n'ukungene bagiye babumviriza kenshi uno munsi kuri Mukombozi umuziki umeze neza umuziki umeze gute umuziki umeze neza kuri jewe indirimbo imeze neza
muzo nkoze canke mu Burundi indirimbo nziza oya kumvuga mumaze gukora indirimbo nyinshi kandi indirimbo zanyu zarakunzwe mugabo hariho n'abandi baririmbo kundi tuvuze ati wewe kundi indirimbo kunda wo uvuga ati umuntu uri kuranyigana canke uri gushaka gufata iyi nzira indirimbo nziza wokora bimeze kuri kwije ni indirimbo nziza ukumvise uri kumwe n'umwana wawe uri kumwe n'umubyeyi wawe iki cyonyine yakwiye iyo nyene tubona yuko ushaka kuyumvise uri kumwe n'umwana wawe kandi ukanayimusigurira ngakubitana mwana wanje umvira ijambo urumva sasa mama umvira ijambo iri personnel ivuga ku buzima bwawe nyinshi nasohoye kweli ubuzima bwanjye nyene nkanje mtabila yitwa mtabila ahubwo muri YouTube narayishizemo vuba yitwa mtabila camp ya true story ariko ndi biravuga waranyubatse yuko ukuntu ubuhungiro bwanyubatse ukuntu biga yuko Imana y'ubuhungiro yaranse ukuntu ntoja nari mfise form zo kuja hanze ariko kubera ndari mfise mysteri yanje ubute babwira yuko ngo bw'iburaya bagenda amasakoshi ibikaye byo mu nkambi bafise inkungu ngo batabagura bagata nkabutina ni mysteri yanje bazoyite kwehe ubute banimba kweri no buri mysteri yanje basa abandi bo turi kumwe bazogende jesingene Imana ishyiruko kandi bisarangiza gufasha benshi Imana yari yambwiye ko nzojyayo ntwawe n'umuziki nazojyayo nk'impunzi kandi nuko so ivuga histoire ukuntu nabuze mama nkiri muto abo twari twizeye ko bazodufasha bace barahunga ukuntu asere badufashije gushaza niki mvuga yuko ntabahari ari ku mutima urara mu Burundi kandi n'umwansi wanje ni wankangura ndiko ndota Burundi yeso Kombozi birumvikana ko ari umupatriote cyane none sha hari ikintu udafise shwa nkakujya uvuga uti nk'abantu benshi tafise ubugugu ari ubugugu abana b'abantu dufise tutazi ko ari ubugugu reka ndaguhe ijambo uyu munsi Amstel n'ibihumbi 5 ariko ugiye kugira abantu ko bamuwa Amstel imwe buri munsi babona ngo acyakenye ariko ugiye ukababwira ko amujya amagabiri buri munsi n'igikombe cy'amata babona ngo ushaka kwigira umubosi kandi bitangana 5000 ya Amstel kubera iki ni ibintu byabakanze mu bwonko babigiye ko ari iby'abakire kuva kera zana amagiza n'amasoro abazungu barabakanze n'ubu baracyabitinya n'udandazigiye azi ko ari igihumbi abo n'umwe ngo iby'ababosi kaba igihumbi n'acyaronka so c'est-à-dire ari ibintu biba byadufashe muri mindset zacu ya sasa kenshi kubera ubwonko bwo bwamaze guterwa n'ubwoba niyo mpamvu icyo bigora benshi kugera Mkombozi tubashimire cyane ku biganiro twagiraniye merci sana ko hariho akajambo ubwira abantu bariko bakurikirana indirimbo zawe cyane ku ndirimbo yawe nshasha indirimbo zigiye kuza twumvise hose indirimbo nyinshi cyane ariko none we kirungo nwizi sasa nshaka wewe uzurahera nawe ndabe kuyizi okay umuririmbyi atsimbataza imico y'uburu wewe ukorera ingidi jewe nkorera abaru umuririmbyi akunda ibyacu akabikundisha aba ibiharage by'Uburundi niho nkiri misu nizi yani twebwe abantu benshi bakunda kuvuga ngo ibiharage by'Uburundi ngo uko ibiharage bagabanyije imisuzi abantu migani mibi baza baratwigisha ariko jewe kweri nta kintu cy'Uburundi je cyo mbangamiye je ibiharage by'Uburundi ahubwo niho nkira
iyo nzu ndayikira ahubwo ndayifise wikundira ibintu je Burundi kwera ikiuzi ubwo gutuba dufise bwa ubwo nako ndakubwira ni ubwo turaninka kujya umuntu yamatinya gufa azi yuko ari ikintu adashobora guhunga cyane twebwe tafise ubugugu bwo kugwanira ibintu bitabaho tafise ubugugu bwo kugwanira ibintu bitabaho sasa ntagwaniye Burundi nta kindi gihugu nzoronka kitwa kiwanje atari Burundi none ngaho urafise shwa none arakindi kintu uzohunga ugishobore nk'urufu none kuri nyege betete niwo kwitamwo hariko niwo tuma ngo nanuze ngo afi kugira ngo je sinzove ahubwo nyibukije yuko muri iyo ndirimbo hari akavuga yuko uri umuhinga wo gufa vuga yuko umuvyeyi nararavye mugabura ibisiga ntarafa uyu mwaka nzutse mumva ndi expert wo gufa MKOMBOZI Lucifer n'urufu rutinya gufa kubera ni kubera umuvyeyi yaravye abana batangwa guhana ibisigigo genda umwami ngende opeje nuko abana washobora umuvyeyi afuye abana bose ashasubira bisigira jewe yakunda cyane jewe ndi kaka jewe ndi opeje ni genda umwami abana yashaba benshi sasa niko ndababwira yuko sasa umwaka ndazutse mumva ndi expert wo gufa sasa kubera ndi baririmbyi bake cyane bashobora kuba baramaze n'imyaka 6 batariko barakora umuziki ariko bakagaruka abafana bakibafise ni bake sana so uwavutse niwe abamuzi ariko wazutse baba baramumenye jewe sasa nazutse ndiko nabereka yuko aya n'urufu rutinya gufa ndababwira yuko ntawuri cyatinya bagirije babo stadiri ndubwami kubera abafana nibo babimbye akabwita bana wewe ahubwo wewe nkakujya kwa gasore nisanze mu mico y'u Burundi gasore ntiharakwiye kumwami w'igihugu w'u Burundi kubera ari imfura mu mico nimba navyibagiye bazonkosora ariko mu mico y'u Burundi imfura bamufata ko umwami avuka deja ari umwami c'est-à-dire niyo mpamvu umva wandize Charles barabaye babami bakangaye abona ariko wewe gasore wewe deja abameze nk'ubwami c'est-à-dire wewe abarengeye ivyo ni intwa yamaho iki ariho muri nuze umuhisi imboneza yabaho yaba nk'imboneza nyene yabaho gusa ngaho yobari sadiri yendi mboneza sasa yabaho niyo mpamvu ntashobora kuba n'umwami n'umwami arapfuye ishakaza agasaba impanuro kuti none tubigenze gute so nuko reka tugushimire cyane dushimire namwe abakunzi ba Morning Burundi ukaba utari bwagire subscribe tugusabe ugende aho hepfo usonde ako gakengeri wiyabone hanyuma uzorakurikirana ibiganiro byacu bishaje kandi tubabwire yuko mushobora gukurikirana MKOMBOZI kuri channel yiwe MKOMBOZI Lucifer hose indirimbo ziwe ndanabashimire umunsi umwe bankubitiye 20000 abanyagihugu je barankunda nkumva n'isoni merci sana kirungo ndabona ko mwayakiriye neza ko ngiye kubaha indirimbo chaque mois shaka n'umukozi kubuza ndabayindi uko ndabaye umwaka sinazutse mumva ifoko ndabereka ujya bwari ubutumwa so reka tubabwire tuzobikore babibona bitwe ujya mu kipe yaradutse mumva kwe merci sana kandi karibu kandi wacu arashashe twakiriye neza hameze neza merci sana Morning Burundi uburundi burakeye